ntushobora guhezagirwa. none uvuga gute? ariko nkunze ibyo mvuga byose urafashwa. umuntu wese hazongererwa ubuntu agahagarara ngaha uzomukunde. iryo ni ryo banga ryo guhezagirwa. nagiye muri Kongo bantumiye w'ivugabutumwa. ico gihe ndagenda ndigisha ndagaruka nigishije. baravuga tukirudia ukuye na bibi yako ngo niwagaruka uzanane n'umutani wawe. ndagenda ngirirwa amahirwe. hanyuma rero imodoka zo muri Kongo hamwe barapakira cyane. turagenda. hanyuma rero madamu aruha ikibanza cy'imbere iyo cyane inyuma. tuca tugenda tureranye kandi rero everything you know is in your mind. naramureze umugabo mugenzi wanjye tugeze ku Kinogo. imodoka ikiseka nkamutegeka aramuzuri icara neza kubera atari wowe cyangwa nawe ngwino ndakwicarira. twashitse namubwiye amajambo menshi. dushitse mu Binogo nkambwira ati haguruka. dushitse ahantu haguruka. twashitse namubwiye amajambo nk'ijana. hanyuma tugarutse madama buri kibanza cy'imbere tukatwicara inyuma cyangenda ndamuretse. dushitse muri bya Binogo bw'ibisi n'ababara ngo biswite. twashika mu Kinogo ati aho sinababara kubera ikiganza cy'uwahuza ariko umugabo narababara. ngerera mugeze mugira ati nkunda umugabo tuba kugira uhezagirwa. amen. murakoze cyane. tumaze kumva ijambo rikomeye cyane n'urufunguzo ngo duhinduke tube abantu basha. guhinduka yatubaye akararo keza k'uruvoruvo. nibaza umuntu wese amaze kwakira ibitari bike naho twosenga tugataha umaze kwakira ibitari bike. shaka tuganire ijambo gushima Imana, kwibuka aho Imana yagukuye, aho wavuye naho ugeze. gushima Imana niryo gusa tuza kuganira ko n'aya matangazo n'abasaniye. kandi rero mba nateguye. wanditse iki gitabo ninde? bavuga ngo ni Dawidi, kubera hariyo bene Kora banditse Zaburi, akaba na Dawidi yanditse aya majambo. kuki yayanditse Dawidi yayanditse yibuka Imana yamukuye naho imugejeje. yibuka ibyo yaciyemwo vyose. ashitse ngaha aca ashima Imana. yashimye Imana yibuka ibintu ni vyinshi, ariko reka mvuge bitatu. nateguye bitatu maze ibisi ntegura bitatu. no muri iri joro naraye ntegura ibi bintu bitatu. Pera naguma ndababona imbere yanjye ndavuga ati no musi singyama muhera cha ndategura ibintu bitatu. Chambere yibutse ingare yagwanye na Goliyati. kintu gikomeye gihanganye Goliyati. bakuru biwe bananiwe. Dawidi agenda guhangana nawe. Bibiliya iravuga ngo Sawuli agerageza kumubuza. Direka uri umwana. uriya yamenyera kugwana n'abantu bakomeye. Dawidi aravuga ati jewe reka ngende
nawe ndibutse ingene Imana yankijije ku ntambwe izo nkura mu maboko y'uyu Mufilisitiya. Bibiliya iravuga ngo aragenda ngo ahura nawe. Goliyati akibona Dawidi ngo aramukengera, aravuga ati ngwino peti ndakwereke. Bibiliya iravuga gutya ngo aravuga ati ngwino ndakubagira ibisiga. Bibiliya iravuga ngo aravuga ati guca kungwanya n'agakoni wibaza ko ndi imbwa ngwino ndakwereke. Bibiliya iravuga ko Dawidi ngo ahura nawe ngo aravuga ati uca kungwanya n'uducumu n'ibicumu ngo ariko jewe Dawidi nja kukugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana watutse. Bibiliya iravuga ngo arazungagiza mu kubita ibuye ririnjira agwa hasi. Aguye hasi abagore baca barasokoroka n'umunezero batari korasi. Iyo korasi iramukwegera. Umugore umwe yararenganye ati Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yishe ndirindindindi. Ako gusa ako. Sawuli aravuga ati ntibishoboka. Uko niko mumuririmbira. Reka ndakwereke ngo atabura kumuhiga. Yariko arashima Imana aho Imana yamukuye. Ngo aramuhiga gushikaho ngo akatuma abasirikare muhira tugenda mumuzane. Bibiliya iravuga ati ngo umutani we aramubwira ati mugabo wanje ndashaka uhunge. Hajya abadamu bameze neza bafise agatima k'imbabazi. Ikimbabazi urumva murambona ingene abantu bakubita abagore. Akamukubita agaca agenda yamukubise akaca ajya mu ruhande rwiwe. Uza kwihenda kubita umugabo mugenzi wawe umujya mu ruhande rwiwe uzasanga ihenda kubita umugabo mugenzi urabe ucuza ugona imbere yo. Ariko umugore benshi barabakubita mu kanya gato ukabona umugabo atema kakuraba. Ihende kubita umugabo mugenzi wawe hanyuma atakunika. Hajya mba nateguye nako nateguye. Haleluya haleluya. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ati duce ku muryango camukadirisha ngo Dawidi arururuka ngo arahunga ngo abasirikare barinjira ngo afata ikintu cyitwa terafimu. Terafimu rero ni vya bipopi vya bindi bama bambika impuzu muri vile vy'ibipopi. Nico terafimu. Ngo aca gishirako imishasi y'amabadikano ngo aca kiryamika ngaho caragifuka ngo baca barinjira. Uyu ni Dawidi asinzire kumbe ni terafimu kumbe ni igipopi. Bagize barakubita basanga ni igipopi kera yigiriye. Ashima Imana ingene bamurondeye baramubura. Cyagatatu arahunga ahunze ahungira mu Bafilisitiya ngo niho yahungiye kandi witwa Kishi ngo niho yari umwami ngo acarinyegeza hagati kugira batamubona. Sinzi ngene umuntu yamubonye umusirikare cyatangaza itangazo. Tumurazi ko Dawidi ari ngaha nyene wasari ati nguyu. Baca baravuga ati ugara inzugi amarembo ugara. Uyu niwe yishe Goliyati. Urera ni kimwe ku kindi umutwe ku wundi. Yaramuciye umutwe natwebwe kumuca umutwe ni kimwe ku kindi. Atari he bose bari kazanura atari ngaha. Dawidi aravuga ati Imana ndapfuye kubw'imbabazi z'Imana. Imana iravuga ati Dawidi ati tekinike ya nyuma nugusara. Tekinike ya nyuma
narisomye ndi kutapi ndiko ndarisoma cyangwa ringene yasaze urumva ije kumute muri ngene ndarisoma ngabo ringene yasaze ngabo ringene yatanguye icambere arafese ubwanwa kandi umuntu afese ubwanwa iyo yagize uca ngo ukwiruka yumva ati tekinike ya nyuma Sara urumva imiryango bugaye abandi yateye abana mu mucunga azi kwiruka cya kabiri mucunga amabuye n'umuhinga ku mabuye cunga ibuye amabuye muyacunge baca baracunga carahaguruka imarira bati Sara abona umugabo muzima bana aratanga ati mwami yamuraba ati nasomye Bibiliya ngo yacira urukonda agaharamba ngo ku bibambazi babona umugabo muzima ati uko niko yasaranje ndabigize gucamake ajya mbanateguye neza Gasara Bibiliya ati ngo yagenda kuri bambazi ati neza Gasara kisha tuyuni Dawidi ati niwe kisha tubazanye utariwe siwe mwihezi uyu niwe bavyinira ati niwe yavuga ati niwe Dawidi ati kisha aravuga ati vrema mwabonye muri iki gihugu ko je nabuze abasazi uyu muntu n'umusazi n'urusazi mwanzaniye urusi Dawidi abari kumaremba ukurura irukana umusazi umuca mufata ngaha Dawidi nawe ati bamugeze yari kwiremba arenganya ati Mana urakoze Mana kuko imbabazi zawe nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza haleluya tekinike ya nyuma Sara turashima Imana yuko tubayeho kubwo tekinike y'Imana fise umugore akora n'umwarimu afise n'akadeni yarahembwe tariki zitanu yose yari yaheze yose tariki zitanu yarahembwe atanga icya 10 naca amakanu ngaha shira ngaha mu mufuko tariki zitanu yose yahembwe yari yaheze urumva n'ubu ntarahembwe urumva kwari tariki zitanu gushika ubu ni tekinike y'Imana itekinika y'Imana nawe we yaraheze mbwira mukazi bati nawe yaraheze nawe yaraheze ni tekinika y'Imana nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza imbabazi ziwe zambaye bidashira kubwati amina tubariye kubwo tekinika y'Imana yose yaraheze tariki zitanu yose muzu hacihera mu mutima no mu mufuko ariko aya matariki yose ni tekinike y'Imana visa kamato kaje nachanga tekinike y'Imana amen sifa kwa Mungu ashise ngaha rero acashima Imana nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaye bidashira imbabazi ziwe naciye mubitira hari igorogota naraye ndagura ingamba zose ndagura
baca mu bitiri Golgotha cyangwa imbabazi z'Imana. Ndabibutsa yuko Yesu abambanwa n'ibisuma bibiri, kimwe mu kuryo ikindi mu kumoso, kimwe kirambabaza narayimbabaye, ibaza kigomba gupfa kigatukana, kigatukana. Twagiye gusengera umuntu kwa muganga, umuntu w'umusaza, twate musaza turajya kugusengera kubera utunganye. Ngo Jesse memuka, acagira kuboko gutya ati Jesse memuka. Turavuga ati sivyo, simemuka. Tabona ivyo bicana kweli. Tumugira tegure no simemuka. Musaza tegura uja ku rutonde no simemuka. Kandi rero yari yakesana. Ariko yumvise ati tegura uja kumuramo simemuka. Ibaza kigomba kufa kigatukana. Cyara kimbabaje. Yesu yari hagati. Urabera imbabazi z'Imana. Kugira cihane ironke imbabazi z'Imana kiratukana. Iramate Yesu. Agitega ugutwi yibaza ko kigomba kivuga amajambo meza. Kumbe kigomba kimutuka. Namara umwana w'Imana ikure ku musaraba natudukize gira ningoga rero dukoreyo gira ningoga rimwe kabiri gatatu. Yesu aranuma. Bibiliya iravuga ikirundi ngo ikindi cumva yuko batutse Yesu. Bibiliya ikirundi iravuga ngo kiramuhana, kibwira mugenzi we kirinanata, kibwira mugenzi we ati wewe nta ndera ufise, mu Kiswahili hauna adabu, nta ndera ufise. Twebwe badoye kwica n'ukubomora amazu y'abandi, baducira urubanza rumwe n'urw'iwacu, ariko Yesu nta kibi yakoze. Nk'ubu umutukiye hari icyo yakugize kwera. Avuga ati ni kubera bankubise imisumari. Iyo aba nari ku imisumari nari kugukubita kuri uyo mudomo ututse Yesu. Kijagira avuga ati mwami Yesu ndakuvugiye unyibuke mu bwami bwawe. Acarahindukira kubw'imbabazi ziwe munamusinyene turabana muri paradiso. Amakuru nakwese muri iri joro nakwese kubw'imbabazi zo no musi turabana muri paradiso. Caca kica mu ijuru kitarize kubatizwa ni cyabatijwe. Soma Bibiliya ni cyabatijwe, nta n'igikorwa cyakoze. Ariko ayandi makuru ya kabiri nicyo cyabaye cya mbere muzu shasha muri paradiso. Kanya gato Yesu azukana Aburahamu, harabazukana ngo abera baraboneka mu kanya gato baca muri paradiso. Aburahamu agize gukena abera basanga kirabadaraye. Aburahamu ati peti ninde yakozanye ngaha? Kiravuga ati n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Ndabibutsa yuko ibikorwa dukora n'ibitsiba tuza kwambara ngakakandi pasiteri avuga ati ariya abantu bazo kwambikwa nitwashika mu ijuru umwana azo twambika. Bikwa gukora umwana azo kwambika amapete ngaha, asubire ngaha, acaje imbere. Tuca tugira defile mu ijuru, tuzogira defile ariko coco nta pete kizoba gifise, nta na kimwe cakoze tunyibuke kubw'imbabazi ziwe. Tuzogira defile mu ijuru, defile Yesu ari imbere tugira defile.
Chuchu nacho kizoca chini anatani kizoca imbere kizoca inyuma yacu tugire dufire nacho kici inyuma yacu chini anata ariko ntapete kizoba cambe cyangire kujya kiburi pete kigizo kujya kiburi pete cisha chini anata nacho kigeta kiririmba kujya ati kazima nashitseyo kukibabazi z'Imana ndakwifuza gushikayo mu izina rya Yesu. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamabiye bidashira. Imbabazi ziwe nakubitiye muri Yohana cyangwa n'umugore umwe imbabazi ziwe zamushitseko. Bibiri iravuga ati ngo muri iryo joro Yesu ngo ajya gusenga duga umusozi. Uyo mugore nawe Mariya nawe acaduka gusambana. Urumva Yesu agiye gusenga nawe aca gusambana. Bibiri iravuga ngo Yesu amanutse kare mu gaturuturu nawe baca baramuturumbukirako baca baramufata ari mu rusengero. Bibiri iravuga ngo bafata amabuye baravuga ati mbere kumwica ni mu mujyane kwa Yesu tumva icyo avuga. Kumbe bamutwaye imbere y'umunyembabazi. Amen. Sanga Yesu ari mu rusengero wa mugore baca baramuzana buhoro buhoro bamuterera hasi acagwa hasi. Wa mugore yiteze ibuye ngaha yiteze irindi ngaha. Baca babwira umwami Yesu bose abagabo bafise amabuye abagore bafise amabuye abahereza amabuye imisore amabuye abakobwa bamabuye umwe wese amabuye. Barati mwigisha uyu muntu tumufasha asambana tumuturumbuye akasambana. Mu byagezo vya Mose bivuga bene nk'aba babicisha amabuye none wowe ubivuga kwiki ngo Yesu bacarano baravuga ati turamukubita. Njyewe ndatangura ubivuga kwiki ubwo hatamwe umuntu akuze w'umugabo ati njyewe ndatangura ngo Yesu ngo acarahaguruka barabaraba bose kubw'imbabazi ziwe. Aravuga ati mwese umuntu atagira icyaha nabanza mukubita ibuye. Bibiri iravuga ngo arunama arandika. Urazi icyo yanditse kuri wa wundi nyine yatangiye ati cyo ndatangura aca yandika wa wundi ariko araraba. Yesu acarunama arandika ati itariki n'iyi n'ukwezi kunuko n'umwaka uyu n'uyu wasambanye mu buyezi kwa mukono. Mbako tamukubise ubuye kuzoba ndagaruka. Sigari wa kabiri munumu mabati cyo ndakwereka ndamukubita ibuye. Yesu carandika wa mamara ati itariki n'iyi urazi n'abantu ufise uyu mwana w'urutwe runini sigwawe tuzi ko ari ivyo kutamukubise ati ngiye gusuma. Asige bangani nka batatu basigara. Umukobwa ati jewe ndamwereka ndamukubita ibuye. Yesu carandika ati itariki n'iyi uribuka ko wakoroye inda kandi iyo nabi kuvyerekana wari gufungwa imyaka yose ariko kubw'imbabazi zanje narabihishije. Wa mukobwa atuze ko ari yo ishi kugiye mama rantumye hasigara umusore ati je ndamwereka je ndamukubita nawe musaye je ndamukubita umusore je ndamukubita. Yesu acarunama acarandika wa musore araba ati niho ugomba kumukubita ibuye. Tariki n'iyi yari ku mugoroba wari mu nguni ati nawe utabikoze waramukoze ku gapipi atuzi ko ari cariruka asigarana na Yesu wenyine munyembabazi
wamukomye ko wa mugore ati baranyishe ati none bari he Yesu aravuga cyo umunyambabazi sishaka kugucira urubanza genda amahoro nusubire gukora icyaha turashima imbabazi z'Imana ibyari kutwicisha amabuye Yesu yaravyirukanye mu izina rya Yesu nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamwe bidashira imbabazi ziwe wibutsa yuko hari abantu bagusengera kubwo imbabazi ziwe n'ivyumve masengesho mabi mubu nafashe tagisi kuva hariya nahibuza tudafatira mu Kamenge cyasagajya mu Kamenge kera basoye amasanduku bayasoye kera amasanduku ku murongo none wibaza bari bayasohoye wibaza ko bataseze mu gatondo hajya bayabaza ateba Mana turagomba abakiriya kandi aya masanduku bose bagenda here nahaciye cyasanga isanduku nkazitanu ndege sanga isanduku ndende bisobanuka gasongo n'abaragushaka ariko kubw'imbabazi z'Imana wazisimbutse n'ubuzozisimbuka no muri mwaka uzoyasimbutse uce wibuka uce ushika ahantu uvuga ati bonane wasimbutse amasanduku bakubaza nimushimire Uhoraho ko ari mwiza mwibutse yuko iyo ndwara urwaye hari abantu yahitanye cyoke tuburi kwa gushima Imana iyo ndwara urwaye hari abantu yahitanye kandi waherekeje ku mpanda wagiye neza urabaherekeza ariyo ndwara aheza w'ijoro tuzohurirayo bageze kandi ari gripe yamutanye nk'iyo urwaye gacugaruka mu kwa mbere mu kwa kabiri haheza mw'ijoro ivyo vyose mwibutsa yuko hari handi wavyariye ahandi bafiriye wafiriye neza ugasanga umuvyeyi imbabazi z'Imana zikamurinda harimo za ujya ati yororororo umugabo nawe akaguma aza kubaza ko yavyaye ati muganga ntibirahera atasigaye akanya gato umugabo nawe umugenzi we noti iya bakuranwa mu kuvyara yaba dukuranwa mu kuvyara umwe umugore wa kabiri umugabo bavuga ati tukizana yaba bakuranwa ariko kubw'imbabazi z'Imana umugore hari uwo yabonye umugabo turabona ni wowe wabikoze cyangwa sizosubira kuvyara urabibona ati muganga cyangwa sizosubira kugaruka ngaha urubabwiye muganga ko atazosubira kuvyara kubw'imbabazi z'Imana acaravyara acaroza mu myaka ibiri acayumva akanyota aca twarinda baca bahura na muganga muganga ati wavuze ko utazogarukana n'ivyo n'ibiki ati muganga yabanye nanjye cange n'ubizobana nacu nimushimire Uhoraho kuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamara bidashira ari muvuga ati amina shima Imana aho uvuye naho ugeze n'imbabazi z'Imana fisi inshuti yanje imwe inshuti yanje hageze mu gihe cyo gushima Imana cyazana envelope yo gushima Imana haravuga ati ndashimiye Imana muri envelope indwi n'abana banje ntangiye umwana wanje ari kuri university n'undi ari kuri university kandi igituma nshimira Imana bose baronka amanota meza hakaba umwe yiga kuri university anyura umogi akanywa n'inzoga aravuga ati na wa wundi nawe yaparanganye buhoro ndamutangiye ishimwe kubera nawe nyene ahora ava wa mbere
aca mutangira ishimwe, cyatangira ishimwe n'akana gato n'agahererezi ndagatangira ishimwe, baca barabasengera barataha. Uyo muhererezi urumva niyaje muhira niyubaha, hari agahererezi kaba n'uwundi unyura umogi nawe ntiyubaha, uyo wanyura umogi yinjiye mpari. Papa ariko arasenga aca arinjira atarize kudodora. Papa aramubwira ati ariko mwana kubera ko tubaha n'abasenga, yaciye amwishyura ati bitevye. Papa ati raba ariko ku ishuri ava wa mbere. Amaze gutanga amashimwe haciye amezi abiri baca bararyama. Baryamye saa sita y'ijoro, kagahererezi karavyuka karadodora ati genda kuryama mu bandi. Ati oya nabuzitiro ndagomba uno munsi ndaza kubasanga. Genda uryame. Ati ndabasanga uno munsi ndabasanga. Karababuza amahoro. Umuvyeyi abwira umugabo ati nta kundi ntukareke kinjire nta kibazo. Kandi karinjira mu minota 5 babakobwa biga kuri universite n'abaradodora. Ati natwe tugomba kubaraza. Papa bati mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu tereka kudukemera natwe turabaraza. Barabareka abakobwa barinjira. Papa batabadayimoni babateye cyane. Ati saba dayimoni papa uno munsi turakuraza. Mu minota 5 babasore nabo biga kuri universite nabo nyine nabo baradodora. Ati natwe turabaraza. Papa bati noneho amajini yabateye mwizina rya Yesu tereka kudukemera. Abasore barinjira na ca kindi kinyura umogi naco kirinjira kinjira mu cyumba kivuga ati bitevye turabaraza vye. Papa barumigwa, iryo joro arumigwa kiguma kibaheserereza ati bitevye. Agatiro kaca karabatwara agatiro saa 7 saa 8 igeze ijoro vya bimodoka bikwegana. Shofera carasinzira, asinzira ca kintu c'imbere kica kirakata gikata kuri yansi. Gihera mu cumba c'abakobwa kirahungurura, mu cumba c'abahungu kirahungurura. Kigiye gukata muri ca cumba kica gifatwa n'ikibambazi kubw'imbabazi z'Imana. Cumba casigara ca kindi c'abavyeyi bonyene gusa. Aba banyati tabara. Atigira ningoga cumba dikibagweko. Bagiye bugure n'abari batamariwe. Babuze bacirane bambira bati natwebwe turapfuye. Aba bandi baca barabamora, baca barugurura buguruye. Babona umugabo uyo niwe yatangiye gusimbuka ati amina. Uyu babona umugabo ararenganye. Babona umugore ati amina. Babona umugore ararenganye. Babona abakobwa bararenganye. Babona abahungu bararenganye. Babona na ca kindi kinyura umogi naco kirarenganye. Ati Imana yavye, Imana yavye, Imana yavye, Imana yavye, Imana yavye, Imana yavye. Bose baca barakira. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamabe bidashira. Nimuvuga ati amen. Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije, na Paulo agenda ataburangije. Naje sindi Mesiya. Nimuhaguruke dusenga Imana. Vyaguruka.